munsi imyaka 10 iraheze umeshamakuru Jean Bigirimana anyurujwe akabugwa irengero. Imyaka 10 n'ikiringo kinini cane, ni ukuvuga ko kuva ico gihe umuryango wiwe abo bakorana n'abasanzwe bakurikirana iyo dosiye bakirindiriye kumenya ivyashitse. Ikibabaje rero nuko gushika uno munsi atakuri kuramenyekana co kimwe nabo baba baramunyuruje. Rero mu runani CBDDH turahagatswe umutima n'iyo dosiye ku myaka 10 yari ikwiye kuba imyaka yokozwemo amatohoza akagira ico atanze kiboneka gifadika. Yamara abategetsi b'u Burundi bigumiye mu gacerere. Ako gacerere rero niko novuga kabi kuko bigumiza mu gahinda umuryango wa Jean Bigirimana, vyerekana ko iyo dosiye yamizwe burundu, kandi mu bisanzwe umuryango wiwe wari ufise uburenganzira bwo kumenya ukuri. Igiteye amakenga kandi rero nuko amakuru yagiye aratangwa ku bijanye n'ico caha co kunyuruza no kubugwa irengero, nuko Jean Bigirimana yaragiye mw'isango ry'ibijanye n'akazi kiwe yarasanzwe akora kumenyesha amakuru, aho bivugwa ko yahagaritswe n'umukozi w'iperereza. Inyuma y'imisi mike hari ibiziga bibiri vyatowe mu ruzi ruri hafi yaho yururukiye i Bugarama, ariko rero vyaciye bihambwa atawumenye abaribo. Hari ibindi bibazo biteye amakenga nk'ikijanye n'irengero ry'umukozi w'iperereza, bivuga ko yari yaravuganye na Jean Bigirimana imbere yuko abugwa irengero. Tudasize inyuma n'iburabuzwa ry'umuryango wa Jean Bigirimana gushikaho ukomoka ugahunga igihugu. Ivyo vyose vyari bikwiye gutuma haba amatohoza yigenga kugira ukuri kumenyekane. Turetse n'iyo dosiye ya Jean Bigirimana, ivyamushikiye biraba ahanini abamenyeshamakuru bose b'Abarundi. Iyo umumenyeshamakuru abuzwa irengero hama inyuma y'imyaka 10 ntihagire uwumenya ivyashitse, bituma abandi bamenyeshamakuru bakora mu bwoba, ntibakora umwuga nk'uko bisanzwe mu bwisanzure, mu bwigenge. Ibice bihungabanya kandi n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nico gituma rero mu runani CBDDH dusaba abategetsi b'u Burundi kwerekana ugushaka k'ubutungane mu gukora no gushira habona ukuri kukamenyekana, ntibihore mu majambo y'abategetsi gusa baguma bavuga yuko ubutungane bukora kandi bwigenga ata ingiro na ntoyi tugera tubona. Abategetsi rero bategezwa kandi kureka ubutungane bukigenga, bagakingira abamenyeshamakuru muri rusangi, abaharanira hagati y'akazi na muntu, abafise ivyo bazi ku mabi aba yakozwe na cane cane n'imiryango y'abakorewe amabi, bakubahiriza kandi n'uburenganzira bwose bw'abamenyeshamakuru bw'abanyagihugu muri rusangi, uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu eka na mpuzamakungu. Mu gusoza rero twagira turemesha umuryango wa Jean Bigirimana bakoranye mu kinyamakuru Iwacu, eka n'abanyamakuru bakibandanya bakora umwuga wabo muri bino bihe bitoroshe Burundi burimo. Inyuma y'imyaka 10 hari hageze nimba hatarengeranye kukuri kuja ahabona, co kimwe no ku bindi vyaha bibandanya bikorwa mu Burundi, aho kuri kutamenyekana, co kimwe n'ababikoze ntibamenyekane kandi ntibongere mu bahana.